nkuko mwabibonye kuri za gihuri cyane ku rubuga bita Facebook, mwarabonye ko hagize iminsi haca amakuru menshi ayovya abantu abahamagarira ibitangwa biriya. Muri ayo rero hariho umwe ari wowe uyu mujije kubona yitwa Bimenyimana Fabrice, asanzwe ari umurundi, yashize ku rubuga ngurukana bumenyi Facebook, kuri gihuri Facebook, ubutumwa bukurikira yabucishije ku izina yise ngo amakuru yihuta mu Burundi, ku izina rya Jean Claude niyo nkuru. Akaba rero yatanze ubutumwa bukurikira, nibaza ko mushobora kuba namwe mwarabonye, aho yavuze ati itangazo rya nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aramenyesheje abarundi bose bipfuza akazi mu bihugu by'Abarabu yuko iyandikwa ryatanguye, kuko yemeye kubarihira ibice 50% kandi na pasiporo ziriko ziratangwa ku batazifise. Mukeneye ico mubaza muduhamagare tubafashe. WhatsApp guteranya 257 69 992 668. Ibi namwe bwe mubikeneye mugiye kuri runo rubuga muca mubibonako. Nukuvuga rero uyu muntu amatohoza yaciye akogwa, hanyuma basanga ni iyi nimero yatanze ni nimero y'umuyundi, bose n'abanyororo bafunzwe mu gasho gakuru kari Ngozi, bagize ivyaha bibiri bitandukanye. Uyu Fabrice yagirizwa gufata ku nguvu abigeme, hanyuma uyu wundi nawe yagirizwa ubuhemu. Aba rero uyu Fabrice ariwe yashizeho rino tangazo kandi yatora n'amahera, uko baje kwiyandikisha yarabaka amahera. Yakoresha inomero ya telefone y'uyu wundi. Amatohoza ariko arerekanye ko uyu wundi ari telefone bari baramaze kumwiba, hanyuma sinzi uko uyu nawe aratinda araronka iyo nimero icabari akoresha kugira ngo ashobore kubwira abantu bazi bararungika kwa amafaranga, kandi yaramaze gutwara amafaranga y'abantu atari make, kuko umuntu wese mu kwiyandikisha amusaba 50,000 ati ibi nivyo kwiyandikisha, hanyuma agasha musaba n'ayandi ngo bita agafana. Ayo rero yagenda arahindagurika, aravye umuntu araho yasaba menshi, araho yasaba make. Rero amatohoza havuye akogwa, abantu barafatwa bose ko ari babiri. Hanyuma uyu umubonye niwe rero yagiriwe n'ico caha, yuko ariwe ariko arasahura abantu yiyitirira izina yubahwa cyane ryanye ncubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Murabona ko arakamara amazi yagize kabiri, nta n'iminsi yaciye twaduherutse kubereka uwundi yiba yiyitirira nyine ncubahiro umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi. Abari bacakorerwa amadosiye, ujya acakorerwa dosiye amasharungikirwa ubutungane kugira ngo ahanigwe iki kindi cyaha naco kindi ciyongereye kuco yarasanzwe afungiwe. Aha rero ubutuma twoca dutanga ikibiriraho kuri iyi nkuru ya mbere duhereyeko, nuko twosaba abarundi bose n'abantu bose baba muri kino gihugu kwitondera cyane amakuru agenda aca kuri zino mbuga za gihuri, haba kuri Facebook, haba kuri Twitter, haba kuri YouTube cyangwa ahandi. Abantu bayitondere cyane, na cyane amakuru avugwamwo inzego n'indongozi zazo. Umuntu wese asubira kubona umuntu ariko aramusaba amafaranga cyangwa ariko amwemerera ibindi akoresheje izina ry'indongozi cyangwa urwego kanaka, tumusavye ko yitura indongozi, agende kubajejwe intwaro, agende kubajejwe umutekano, agende kubajejwe ubutungane, ababaza ati mbega ibi bintu mutubonera ari byo, kuko murabona yuko bano bantu bagisibije. Abantu rero ndasubiyemo bitondere cyane inkuru, amakuru baza bararonka aciye kuri buno buhinga ngurukana bumenyi. Murabona ko abantu batakigira nico bubaha, guhangara izina risumba yandi yose muri kino gihugu ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, ukavuga ko ari wewe ko ari we atangaje, uko nukutagira ico umuntu yubaha. Ikindi twomenyesha nuko muri no misi
dusigaye dufise ubuhinga bushasha bugezweho bwa none bwo gushobora gutohoza neza kuri bino vyaha bikogwa biciye kuri gihuri zino mbuga ngurukana bumenyi. Ubuhinga buriho nico gituma mubona twatohoje uyu muntu tukamufata nuriya wundi twaramufashe twaberetse n'abandi bazogenda bafatwa. Ubu rero duca tugira ko dusaba abantu bose bazi yuko bagiye bibwa muri buno buryo bagiye bahendwa muri buno buryo ko bitura inzego zijwe gukora amatohoza kugira ngo bene kubibakorera barondegwe bafatwa. Ubuhinga dufise abantu turashaka kubarondera baba ngaha mu Burundi mbere naho nubwo baba bari hanze turashobora kubarondera kubamenya tukabasaba bakabatuzanira. Inkozi z'ikibi murazi yuko ibihugu birazihana hana hari amasezerano abari hagati y'ibihugu n'ibindi ibihugu birazihana kandi namwebwe murabizi neza yuko hari inkozi z'ikibi ngaha twama twakiriye nkuko natwebwe hari inkozi z'ikibi twamaturungikira ibindi bihugu. No munsi rero nta umuntu ntashobora gushaka ati mu ginyo ngo urumva ngo je sindi mu Burundi ngo ndashobora gukora ivyaha ibi nciye kuri buno buhinga ngo ntibazomenya ngo ntibazonafata. Turabamenya kandi tukabatohoza ko kandi tuzotinda tubafata kugira ngo umuntu wese yagirizwe icaha agihanirwe hisunzwe amategeko. Ubutumwa dutanze buca kuri butatu nibwo tubutanze kuri iyi nkuru ya mbere duhereyeko ariko ni nabwo tutaza kwinda gusubiramo ku nkuru igira kabiri no ku nkuru igira gatatu. Inkuru igira kabiri ni inkuru igira kabiri ni yerekeye niyo twabwiye ejo bundi yerekeye umuntu yitwa Nduwimana Kenny Claude hamwe n'ubundi yitwa Medal Muhiza. Ejo bundi twabwiye yuko amatohoza yaragitangura ubu rero amatohoza yaheze mu mwanya baraza kuva baca barungikirwa ubutungane muti rero bagirizwa iki nabo nyene bagirizwa ibi vyaha nyene bikogwa cane biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ivyaha vyo kurementaniriza abandi byo kuremeka inteba ishushe ivyaha vy'ubusuma. Nk'akarorero bano babiri sinaba babiri bonyene barakorana n'abandi nabo nyene bariko bararondegwa. Ngira muramwumva abantu biyita ba yigenga akaba nundi yitwa yigenga mu gushiyemo akarongo ariwe mbere yahora ari izina rya Kenny Claude Nduwimana ryo yakoresha. Hariho n'uwundi bamwe bita ba King Umurundi bajya bose n'inkozi z'ikibi karuhariwe. Babigenza gute nk'akarorero kuri bijanye no kwiba urumva bakora ivyaha vyinshi no kuvuga baragenda bakaraba umuntu babona yuko afise amahera bagashakoresha izina ritari ry'ukuri mwe bita faux compte mu gifaransa banditse ari yigenga canke King Umurundi bagatangura bakamuvuga ko ibintu bamubesheye abantu bagashavuga ngo ni birungo ngo n'umuceri ngo bashizeko ngo ahubwo ngo kandi ngo mukanya ngo ndaza kubabwira ngo ibindi bishasha ngo ni murindire gatoye ngo ni kumugoroba kandi arivyo biko baramubeshe bagaca bamwandikira bati burya utazanye amafaranga naya tugira tubivuge. Hariho rero abayatanga ayo mahera bagaca nizizi nkuru cubona zigarukira hagati batabandanya canke ugasanga bazifuse zijya n'abatanze udatanze baca babandanya barondera ibindi bamwandika ko mugabo bari babandi nyene ariko bakoresheje amazina atariyo atandukanye. No kuvuga kuri King Umurundi cyangwa kuri yigenga aratangura iyo nkuru akamuvuga nabi hanyuma agacaca ku yindi agaca muvuga neza bamaze kumvikana yarishe gucyo. Aba rero twagatswa bamenyeshe yuko turabazi dukoresha ubuhinga nyene bwa none bw'amatohoza. Uwita yigenga turamuzi neza turazi n'ahagaze uno munsi turafise n'amakuru yabo yo bakorera ico twamesha nuko atari kwashakira neza abarundi bonga. Uwita King Umurundi nawe nyene turamuzi neza ndase na nyina n'umutumba avuka ko turazi n'igihugu ageze mu no munsi. Twamenyesha yuko aba bantu atanumwe arondera neza igihugu. Ikindi twoca tubamenyesha nuko ukugabisha abantu bavuga yuko barungikira inkuru. Izi nkuru murungika mumenye yuko mutamuzirungikiye ineza igihugu kuko ntibakorera abarundi bakorera n'igihugu cy'u Burundi. Rero n'abantu babarungikira inkuru burya nabo nyene nabo gutohozwako
kandi turabikurikirana dukoresheje ubuhinga bushasha bwa none tukamenya abariko bararungikira inkuru n'inkuru bariko bararungikira. Rero amatohoza twavuze yuko ubu ari intango, abo bose bazi yuko bariko barakorana n'umugambi mubi n'aba bantu bavuga ngo babagira bashira habona ngo ibintu kumbe nukwambika no remake intebe ishushe abantu canke inzego canke kugira bateranye inzego bamenye neza yuko amatohoza abandanya duhereye kuri aba babiri Medali Muhiza na Kenny Claude Nduwimana basanzwe banakorana nabo biyita ngo yigenga cyangwa King Umurundi ko turafise ivyemezo ngaha, turafise ivyemezo turanabibereka n'inkuru bahana ko tubanka akarorero. Medali Muhiza yanditse inkuru avuga yuko ngo urongoye igisirikare cy'u Burundi bafunzwe cy'amaso ngo bagafungirwa ngo kukirimba cy'umukuru w'igihugu. Muzi neza ko ku kirimba cy'umukuru w'igihugu atamuntu afungirwa, kandi muzi ko uwo mubahwa avuga ari ku mabanga yiwe ya misi yose. Ivyo bikandikwa n'umuntu avuga yuko yigeze kuba ari umukozi wa leta. Muca mumva ko izo nkuru ziba ari izo guteranya inzego, bafite intumbero yuko abantu bacanamwo, abantu bahungabane bavuge ngo biracika. Murumva rero yuko abo bantu ari inkozi z'ikibi karuhariwe kandi ziriko zirabandanya zitohozwa ko turiko turabakurikira ko turiko turabagenda ko buke kandi twamenyesha yuko baba baha inkuru kuko abaha inkuru bo benshi bari ngaha mu Burundi, kandi harimo n'abakozi ba leta mbere n'abandi bo ngaha mu Burundi. Umunsi wabo bazokumva bahamagawe kugira ngo batohozweko kandi bahanigwe ivyo bariko barakora. Turabisubiyemo bajya abantu nta muntu umwe ariko arashaka ineza kino gihugu, ntibabahende kuko kuvuga ibitagenda neza, kuvuga ibyaha bikorwa, twarabivuze ko ari igikorwa cy'umurundi wari wese. Na nyine cyubahira umukuru w'igihugu yaranatanze n'uburyo bwo gushobora kumushikiriza ubutumwa bw'ibitagenda neza bw'abantu bariko barakora nabi. Ni buryo rero umuntu wese azi ko hariho abariko barakora nabi bicariko biragenda neza, bivuge uciye muri buryo inzego zatanze. Udusanduku turiho baradukwiragije, baratanze mbere n'inomero z'abarongoye inzego zitandukanye, bitange hanyuma uhereza abo bantu ko nivyo bajejwe baheze babikorereko. Mbere no cangira ko sura kwibutsa inomero 413 itariha, ni nomero mu gishikanganje b'intwaro hagati mu gihugu, tembere usanga n'umutekano mu gipolisi, ijya uyishize ko ubutumwa ivyo ushize ko barabikorerako kandi bakabitohozako. Mugabo ntushobora kuza gushira abantu ku karubanda kwabagende ngo uyu ngo yakoze ibyaha ibi we urinde kutari butungana atani ivyemezo ufise. Umuntu akagenda bunda kubera ariko yagirizwa ibi kandi atari vyo, kuko bajya abantu abatohoza hari gihe bababaza bati none woshaka kuzana uyu muntu tworondera ibi ntibasubira kwishura. Isigura ariko abagomba bafise iyo ntumbero yo kuja gucafuza abantu, intumbero yo kuza guteranya inzego, intumbero yo kuza kujyanisha abarundi. Nta ciza rero na kimwe gishobora kuva kuri bajya abantu. Abarundi bashaka kuvuga ibitagenda neza nibabivuge, n'ivyo n'uburenganzira bwabo, mbere ni nakamo k'indongozi, ariko babicishe mu nzira indongozi zababwiye, kuko niho giheza bigaca bikorerwako bigaca bitohozwako, kandi vyinshi bagiye baravuga bacishije mu buryo vyagiye bitohozwako, hanyuma ingingo zibereye zigafatwa. Ni inkuru yindi ijanye n'ibinyene vy'ubusuma cyane buciye kuri buno buhinga. Hariho abantu babiri bagize iminsi bandikira abantu. Musanzwe muzi yuko ejo bundi haciye itangazo mu bimenyesha makuru vy'iwanyu rivuga yuko ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge bigomba gutanga akazi. Hariho rero abasuma biba bakoresheje uruyeri baciye batangura kwandikira abantu baciye kuri buno buhinga nyene ngurukana bumenyi, cyangwa bakabahamagara kuri telefone babwira bati burya twebwe turashobora kubasabira akazi mukazoronka akazi muri iri hamagagwa y'abashaka akazi bikoreraho. Bati abo bantu bagenda baka imiliyoni 4 z'amarundi, uwo muntu wese avuga ko ashaka akazi bamwaka imiliyoni 4 z'amarundi, bagasha bavuga yuko uwayabatumye ari urongoye urwego nshingwantwaro rwa bijya bitaro, umugenerali arongoye urwego nshingwantwaro rwa bijya bitaro, ngira muramuzi, General Silas Ntigurirwa. Bagasha bavuga ko ari we abatuma ko ukwegeranya amafaranga imiliyoni 4 ku muntu. Abo rero nabonye twabafashe ngaba duca tubashikiza ubutungane no kuri aba rero tubaca dusaba abantu bose bazi yuko boba
baratanze amafaranga yabo izo miliyoni zine canke bo bari mu nzira zo kuyatanga bace baza kugira ngo bishuze utwabo amatohoza abandanye bishuze utwabo hama abanabo bakorerwe dossier bashikirizwe ubutungane.